ejo abo twari kumwe hano nababwiye yuko ari itandukanye kuba mu bukene no kuganzwa n'impwemu y'ubukene, kugira ubukene no kuganzwa n'impwemu y'ubukene ni ibintu bibiri bitandukanye. Imana ishimwe cyane, Imana idufashe cyane. Kuganzwa n'impwemu y'ubukene hamwe no kuba mu bukene ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubera iki uno munsi iteme yacu ari kubohoka ku mpemu y'ubukene? Impemu y'ubukene iyo ikuboshe ikwibagiza na dukeya wari ufise, kuko iyo muravuze ati ndafise ubukene ku kintu kanaka, ni ukuvuga ngo ashobora kuba abura icyo kintu mugafise ikindi kintu, ariko kuba kuganzwa n'impemu y'ubukene ni ikindi kintu. Kuko ndababwira narabonye abantu bafise n'ibihinda n'ibiguruka n'imiduga n'amazu n'amafaranga n'amamagazini n'ibintu bikomeye, ariko ugasanga ari munsi y'impemu y'ubukene. Uyo muntu akaba uno munsi kano gatondo yoba akwiye kuza hano akumva no majambo, naho yoba ameze ibihinda n'ibiguruka, ugasanga ari munsi y'umuntu atagira ikintu icyo abantu bona bigaragara, ariko wewe ugasanga iyo mpemu y'ubukene itari kuri we. Imana ishimwe cyane. Turabe abo twabanye ku munsi w'ejo. Amen, amen. Ndabona ko benshi bari kumwe. Imana ibishimigwe uyu munsi, kandi Imana iduhaye akandi karyo ndetse kandi dusangira amajambo y'Imana, hanyuma duce ahadusomere guhera ku murongo w'umunani, hanyuma ace tuje twabanza n'ubutumwa bwiza atemeye no munsi. Ahere ku murongo w'umunani ageze kuri 16. Elisa arungikwa Izarefati umupfakazi, maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti, va hasi uje Izarefati mu ntara y'Abasidoni, aba ariho uba. Raba ngeze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira. Nuko akora inzira aja Izarefati, agishika ku irembo ry'igisagara, agize ata abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati, ntabara urabe ico wonzaniramwo utuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati, urantabara unzanire n'utwo notamira. Aramwishura ati, murahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe, naco mfise co kurya atari agafu kurushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje, tukarye duheze duhwere. Tukagire gute? Duheze duhwere. Tukarye hanyuma duhwere.
ego. Eliya aramwishyura ati ntutinye genda ugire nk'uko uvuze mugabo ubanze ucumbireko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe kuko ari Uhoraho Imana y'Isirayeli agize ngo ako gaseke ntikazoshiramo ifu n'ako gakarabo ntikazoshiramo amavuta gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Aleluya. ako gaseke ikazokwigira kagira gute? Gashiramo ifu n'ako gakarabo nikazokwigera nikazoshiramo amavuta. Nagomba ndakubwire muri kano gatondo iki kintu turiko turavuga kuboka na Imana yeze tubaye ego nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babirya igihe kirekire ako gaseke ikashiramo ifu n'ako gakarabo ikashiramo amavuta nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze ibyo yavugiye muri Eliya. ako gaseke bikigira gashiramo ifu n'ako gakarabo bikigera gahiramo amavuta nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryatumye Eliya. Mana ejo abo twari kumwe hano nababwiye yuko ari itandukaniro kuba mu bukene no kuganzwa n'impwemu y'ubukene. Kugira ubukene no kuganzwa n'impwemu y'ubukene ni ibintu bibiri bitandukanye. Imana ishimwe cyane, Imana idufashe cyane. Kuganzwa n'impwemu y'ubukene hamwe no kuba mu bukene ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubera iki uno munsi iteka yacu ari kubohoka ku mpemu y'ubukene? Impemu y'ubukene iyo ikuboshe ikwibagiza na dukeya wari ufise, kuko iyo umuntu avuze ati ndafise ubukene ku kintu kanaka, ni ukuvuga ngo ashobora kuba abuze icyo kintu muga afise ikindi kintu. Ariko kuba kuganzwa n'impemu y'ubukene ni ikindi kintu, kuko ndababwira narabonye abantu bafise n'ibihinda n'ibiguruka n'imiduga n'amazu n'amafaranga n'amamagazini n'ibintu bikomeye, ariko ugasanga ari munsi y'impemu y'ubukene. Uyo muntu akaba uno munsi kano gatondo yoba akwiye kuza hano akumva no majambo, naho yoba ameze ibihinda n'ibiguruka, ugasanga ari munsi y'umuntu atagira ikintu icyo abantu bona bigaragara, ariko wewe ugasanga iyo mpemu y'ubukene itari kuri we. Imana yabicuba, Imana idufashe cyane. Narababwiye ejo twari kumwe kumugoroba ejo, ndababwira intahe yiwanje n'ubuzima bwanje n'umuryango wanje. Ngira ngo subiramo ndabibwira muri detaye, ariko mubacira agace gatoya kugira ngo abatari ngaha ejo bagire icyo bumvise gitoya, basi kugira ngo dushobore kujya hamwe, basi dushobore kuhandanyana mu buryo bukurikira. Niba ndi hano ndiko ndababwira aya majambo, iki ndiko ndakubwira cyo kuboha mu mpemu y'ubukene ndagifise ku ikintu Imana yigishije. Ndagomba ngo twumvikane nitwatangura gusengera abantu, ntihagire umuntu aza kuvuga ngo jewe ndashaka gusengerwa ngo hanyuma cembaho ubuzima ibintu bize birakoroka n'imvura.
amafaranga atarakorwa n'imvura, ibindi byose bikorwa n'imvura. Oya, uraza kuba wihenze, si ico catuzanye no munsi. Ariko ndabona kubwire, ndagufashe, ndakwereke icyo nokwita de principe, ibintu bishobora kudufasha gusohoka muri iyo muhembe y'ubukene, hanyuma umuntu akaduga, akomeza aduga. Kuko nawe ndababwira, iyaba ari ibintu kubohoka mu muhembe y'ubukene ari kugira ibintu umuntu yamara kubigwiza hama akaba abohotse mu muhembe y'ubukene, ndababwire abisi bobaye abambere kuturusha ubuzima bwitegereza kandi buhotse mu muhembe y'ubukene. sivyo gaye? Kuko icyo twokwita ibintu ibiboneka, ejo nababwiye nti aya ma ONG, aya mashirahamwe mpuzamakungu bita za ONG, amafaranga azitungishije, amafaranga bakoresha n'uburyo bwose bakoresha, hafi na 80% ariko nibaza bitangwa n'abantu batazi n'Imana, banatanayemera, ariko ku giti cyabo bamenye amaprincipe amwe abantu b'Imana batazi gukoresha. Izi ONG, aya mashirahamwe mpuzamakungu, amafaranga bakoresha kenshi atangwa n'abagwizatunga bakomeye bitwa ba Bill Gates n'abandi bose, rimwe ryabo no kwemera Imana batanayemera. N'ibindi bihugu birongowe bitunze, birongowe n'abantu batanizera Imana, ariko kubera batahuye iryo banga rya mbere novuga yitwa principe yo kubiba, cyangwa principe ya multiplication des semences, ngo kugwiza ibyo abantu bafite ko bica mu kubibiba. Uno munsi ibintu byose biboneka iya bihinda iyo babifite, hanyuma abari kubitahura ubwa mbere abizera ugasanga bituruze, ukaza wumva abantu bamwe baranezerewe ko bakora mu mashyirahamwe mpuzamakungu ONG, ariko ntibamenye iryo banga yuko amafaranga akubeshejeho agutungishije ariko atangwa n'umuntu atanazi n'Imana, ariko yataye ibanga ryo kubiba. Barabiba uko babishizemo bikabagwirana, bakora babikwiza, agasakari bakabigabanya bakaza kubisukamo, hanyuma agasakari bikabagwirana bakaza bakabisukamo. natwe turi hano muri Afurika n'ahandi hantu tukambana umutima wo kwitega abo bantu bariko barapika amaprincipe twe tutigeze tumenya, ariko bobo bayakuye Bibiliya kera bacizeye Imana, ariko twebwe n'umunsi twizeye Imana turi mu principe cyane ayo mahame abantu byo kugenderako. Icyo nacyo ngizo turi Imana itanu. Rero iyo mvuga impego ubukene bituruka no kuba mu bukene. Iyo umuntu ari mu bukene akaba adafite impego y'ubukene, nawe nakubwiye yuko agira ubuzima bwiza bumeze neza, kandi ubukene nabwo bushobora kuba uno munsi ejo bugahera iyo ufite ubuzima bwiza muri stable bumeze neza butekanye bubohoza. Ejo n'abashingiye intara, jewe abatari mu cyari mu metro mu mbabarire ndazagereza gucisha makeya. Navukiye mu muryango, ababyeyi banje papa yari umukozi wa leta, abakozi ba leta bize amashuri ayo bari abakozi boye bisumbuye muri iyo myaka ya 60 gutyo. Navutse mbona mama papa akora akazi ka leta, professional leta, umudirecteur w'amayinterne byose mu shuri ya leta, tutuba mu ishuri tugiye mu yindi ntara, tukava mu ntara tukajya mu yindi ntara, ndabona tukigira utumva twinjira mu zabukuru tukajya tugenda. Murabona turi abana barya byose bikwiriye ngo umwana w'umufozi wa leta w'icyo gihe yize amashuri
waba umwana abayeho neza. Mama nawe yari yarize amashuri, yari umupfasoni wo mu rugo wo mu nzu yanikaye, hanyuma ibintu byose bikagenda neza. Papa aragira igihe maze imyaka nk'itanu, jewe niho papa yaciye ashengera arapfa aragenda. Ubwo buzima twari tubayemo buba buhagaze aho. Twaba mu nzu ya leta, hanyuma icyo gihe leta yari ifitaniye kontra na papa, yari ifitaniye kontra na mama. Mama baca bamubwira bati iragute tubizi ko umufonctionnaire iyo nzu yarimo yazakuza mu wundi muntu. Tuca mu kanya gatoya dusanga tugiye mu buzima bumwe busiga ubwenge bwo hasi bwa nyuma. Twari abana bafise amatama ndetse mu bihe twisanga turi ahantu mama udufaranga mutama yari yasigaje dukeya arinanataka bati umama ntereza amashuri nta bikorwa yakora, yari yamikaye mu nzu. Ubu rero ko asigaye wenyine ateza kurondera icyo akora, aca agenda kurondera turamanuka mu gisagara cya Bujumbura, arondera akazu, inzu nziza atabana banje bamwe kubaho neza bajya neza. Sinoca ndabajyana ubuzima bwo bubi, kapange inzu nziza hamenye inzu irimo amatara irimo byose, reka nanjye bigenze gutyo bari turafata. Arapanga iyo nzu irimo amatara irimo byose, ariko mu kagisasa y'amafaranga niba uri kurayarya atari ko arasubiraho bica bigenda gute. Acakava ahera irobini irashika ikubunga, abonye igiye here abati tayigenza gute. None kandi kazu hariya hepfo makate yo hasi hariya hari amakate yitwa abayabaye mu zacu bitoke. Hari papa kapasa yarabuze yari bwakubake, hari n'inzu y'ibyondo, urabona za nzu bagisha ibiti agaca akoresha amarenga cyangwa imbinguri acatira ibyondo. Mwumvirize ubwo buzima ingene ko uragenda bumanuka bukoroka ahubwo ati ntabwo turi mu bugenze, aca tujana muri ka kazi katagira isima katagira iki k'ibyondo n'ibiti. Abana bakuye muri ya nzu ahantu hameze hari ikintu cyangwa hariya uwo bavana ngaha muri karitsiye yo ngaha nziza nabonye imeze neza hano, agaca kujana hariya hepfo ku misozi hariya ahantu mu y'ibyondo. Niko byagenze. Nakuze rero je mu myaka yanje iyo itandatu n'indwi gushika hafi ku myaka 15 14 gutyo, nakuze mbona muhira turi mu buzima bugoye cyane. Mama yarabura tugaburira rimwe na rimwe yarose n'amajana 2 akagura agafu agaca agacumba tukagakoza amazi bashize yatogoteshe ku mbabura agashiramo umunyu, ubu tukabukoza n'amazi y'umunyu. Nibwo buzima nakoze mbona. Urose ubuharage tabari ibindi. Mama arashika igihe abona yuko byaze atanga kwiga ubuzima bwo kuja kurimira abandi bantu aho mu gisagara, hanyuma bakamuha utukia mutwe babimbuye ahubwo aza kudutungisha. Ubwo buzima nabo nagenda ku ishuri misi yose bera mu wa kabiri nduga gutyo ntazi aho minervari toka. Natanguye witwe nagenda ku ishuri misi yose ku gihanga ntazi amahera y'ishuri ahazoba. Icyo gihe kuko twatanga minervari ya 2 ndi muri za segonderi gutyo nayaronka, ariko mbere umuntu w'umugenzi uwita umuryango akaca abaza ati icyo gihe ku ishuri ntaza mbona ishaka gushyira mbere nayiguriwe n'umuntu tuzanye gutyo n'ishakoshi natwaye ku ishuri ya mbere n'ikirato nambaye cyane n'umuntu gutyo ngo tuzanye gutyo bikati twabana yumvise ko natoye konkuru arabigura. N'ubwo buzima uko bwagiye sinamenye ingene biri bugende, sinigeze menya ko biri bugende. Umwaka wa mbere ukavamo uwundi ugakurikirana uko byagenze.
sinigeze menya iyo garanto kugira minervare mugende ndayifite ku ishuri cyane bigoye cyane. Hari ikintu nazomva nibaga umwana tuvukana murikira barigeze kuza bamuteruye ku ishuri i Bujumbura aho yiga, bamuteruye umwana yarabye n'inzara iciye kugira bine. Ureke wa muntu yari umwana w'umuntu ateye imbere ameze neza. Mu nyuma mama aramenya Imana, amaze kumenya Imana yatakutubwira amajambo y'Imana, akavuga amajambo y'Imana kavuga ati mama nuko umupfakazi ibyo bintu batubwira by'Imana, umupfakazi ubigorewe, nitwitwa twiga amashuri, nitwaheza amashuri tuzokwambika tukushira ahantu heza, ibintu tubyibagire hamwe ibintu by'Imana byawe uzobishira ku ruhande. Nico twibaza, niko niyumvira ico gihe ntabwo kwiga amashuri. Nize amashuri rero yaranampundiye, nawe mu ba mbere batanu ba mbere sinigeze ndenga ngaho, yaranampundiye amashuri ndagira neza. Nari nzi yuko nzoba igihanganye nkiga ibishure bikomeye bihambaye, ariko Imana yahawe inyigisha amashuri. Uno munsi ndiko ndababwira ndabigisha iyo ntaye ndende sinoyijamo abari gahe siniko mbega muramuzifata ibyejo murabifasha uwo bikeneye amuze myakazunga akazunguza. Rero mama ariko ibyo yaratwigisha amaze kumenya Imana. Twari turi mu buzima ubona ko bugoye, mama atari byizigiro bwabo amaze kumenya Imana arabohoka kuri iyo mpemu y'ubukene ko twari itunganje abantu twari turi ubukene tunagajwe n'impemu y'ubukene. Hariho kuba mu bukene no kuganzwa n'impemu y'ubukene, hariho kuba mu butunzi ariko kuganzwa n'impemu y'ubukene, ukabaho n'ubukene ukaganzwa n'impemu y'ubukene kandi mu nzu iwawe hataye imiduga n'imitugu, kubera hari amaperezida tutamenya, kubera hari ibintu tutamenya. Umuntu wese Imana imurema Imana cyambere mu buzima umuntu agiye kumenya n'igiki Imana yandemeye, kumenya biti icyo Imana yakuremeye ariko bagushika hafi mirongo icenda no kwijana y'abantu b'ukwezi baragenda badashinze kuca Imana yabaremeye ngo bagishike, kuko ntushobora kukimenya, ntushobora kugitahura, ntushobora kucinjiramo kiretse ugiye muri korasiyo mu migenderanire y'urya yakuremeye. Sinaga yewe utagiye muri korasiyo nicyo gituma ibanga rya mbere rikomeye kuba mu gakiza n'ikintu cya mbere. Iyo umaze kuba mu gakiza nawe kumenya amaperezida cyangwa amahame yo kugendera kugira ngo ushike aho Imana yagombye gushikana n'ikindi kintu. Rero igitukura kugira amajambo uyumva nzari cyo gitanga igice cyiza. Iki gitari jewe uyu akimpaye atotomari kuri we ni igikoresho gikomeye bwakuri jewe natotomara kunatotomara sidoga yewe ikintu jewe ntaco ndakizi ko uretse kukibenefisia ijaso yayo ujya muziki wawe uryoshe tugeze ko twese tutahamba ngabo ryo ukimpaye ntacyo nagufasha. Ariko kuri uyu ni ikintu cy'agaciro ukumenya iki gitari rero kugira ngo kikubere ikintu cy'agaciro, sibyo uwagikoze yagikoze ku bw'intumbero, sibyo baye iki gitari kugira ngo kikubere gitari abaririmbyi bakinezerewe uwagikoze yagikoze ku bw'intumbero. Iyo ntumbero nayo ni iyi, ni ukugira ngo umunsi umwe twese turi hano muri sale twese ko turi ngaha twese tunezere mu bwiza bw'iki gitari, mu kurya umuziki wacu kidufashe kuwunezera no guhimbaza Imana. Umuziki wacu udushikana ahantu uduha icyo imyenda kugikora yagikoreye kugira ngo rero gishike ku gitari. Sigaye ugiye kumenya ibanga ry'ututuguzi, ugiye kumenya yuko kugira ngo mbere mfatira kuja neza tuza tuba
nabwiye n'ikigo kidacometse wumvise ngo ni ikigo kidacometse ni ukuvuga ngo uwakiremye arabizi neza yuko imbere yuko kigira icyo kigufashije ari ibintu byo kumenya mu mabanga y'iki gitari. Icya mbere gigiye kugira gute gucomekwa, kigiye gucomekwa. Ikigira kabiri gicometswe ngaho kugira ngo kimbe umuzikiriza kigiye kugira gute wo gufata amanota ahagana kwikwatira n'icyo muziki ngo biba bibishe niwigendere tuti buriya ingene Imana yaturemye tubaho turabantu wewe uribaza kuri mutoya cyangwa umuntu hasi hari ahantu Imana yaguteguriye urugezo utegeka gushikako ariko kubera hariho amaprincipe hari ibintu Imana yategekanije ugiye gukorwa kugira ngo ushike aho hantu. Hari ahantu tudashika, hari ahantu tudakora, hari ahantu tutabera abantu tugiye kubabera kubera tutigeze twitwararika cyangwa twitaho kumenya mbega uyu muntu yadukoze ni igiki, ni kubw'intumbero iyihe yadushizemo. Igitari kigiye gucomekwa umuntu kugira ngo ashike aho Imana yamuteguriye, aho Imana igomba kuhagarara, aho Imana imukoza ituma kumukoza, ategerezwa gucomekwa. Acomekwa ategerezwa kuba connected, gucomekwa kwa nyene kumurema. Ico twise imigenderanire. Imigenderanire gucomekwa nico gituma jewe kumbwira ngo ufise ibinini uratumva ukaba ico kintu citwa gucomekwa kugira imigenderanire n'uwakure utakizi, utacumva, utagishaka kuri jewe ni nkaho byose biba gusa. Kuzohusha intumbero byose icyo Imana yakoreye ntawe uzoshika, kuko Bibiliya neza ngo kubaho kwacu si kugira ngo turye tunywe ubwo buzima, ni kugira ngo dushike ku cyo Imana yaturemeye, duproduise, dushike aho Imana yagombye ko dushika, hanyuma umunsi umwe tujye duseruka imbere yayo ubuzima bubanda. Ubwo buzima twabayeho rero twarashitse ahantu mu nyuma, mama nawe arataha aragenda. Sinzopfa nibagiye umunsi mama yataha, twarabana je nari ndiko ndegereza guheza tuno kwita amashuri ya secondaire A2 ya technique A2 na niga muri ico gihe Gitega ishuri ryitwa Jeto ETP, ishuri ry'ubwubatsi. Nagira ariko ndegereza umwaka wo guheza nibuka umuryango ukorana, aho tukwita umuryango ukorana, hanyuma atangura kuvuga mu nama jeno nari ingene botugabura kora abana batandatu. Aravuga ati mama we yarasigaye igiye, abana tabo barishikana muri aka kazi kameze gutya, tubagabure mwese atwara umwe, udatwara umwe, ushaka gutora babiri atware babiri, hanyuma tuba rero bibafashe n'isuku. Hari umwe nari nzi yuko ari mubyara wa papa, abavyeyi babo bavukana, yari ngaho ko papa
ntabwo bavuga nari twari tuzi bari abantu umuryango watatanye wabaye ibibazo z'ibyaha n'ibindi byose ndabizi ariko icyo gihe amanama y'amakuru arimo abantu b'umuryango wa papa bandi b'abakuze n'abakuze hanyuma niko umugabo nari nzi yuko ari umuntu akomeye mu muryango wacu yabaye aseruka papa yafashije cyane yagiriye neza cyane nibuka afashe ijambo akavuga ngo aba bana reka tureke kubagabura ahubwo tubafashirize aha bari muri uko kugomba kuvuga iryo jambo ko ari umuntu akomeye mu majambo afata amajambo ujyana abantu mu muryango bagafata ijambo yafashe ijambo ntawusubizayo ngira mwese imiryango yanyu murabizi sibyo gahe mu miryango minsi yose haba hariho abantu bose barindira ijambo ryabo afashe ijambo icyo avuze icyo agifata inzira nyine amaze kuridumira gutyo bose ati nuko nyine tuzubafashiriza ngaho wewe icyo yashaka iyo responsabilité ntayigeze yo kwikorera umuzigo wo kurera uwundi mwana uwo munsi bahereye ko bazodufasha byahereye ngaho nta n'umwe twasubiye kubona muri ya nzu y'ibiti turarinda tuza gufasha turabura nta n'umwe yasubiye kuhagaruka dukorana inama nabo tuvukana mbwira mutoyi wanje muri sinjabwira yaciye abwira ati wewe kuri kuregereza amashuri kuyahereza wewe bandanya wige je amashuri ntahagarika megari mu wa gatatu sinjye muhanda acahagarikira aho aza kudandaza bya bintu by'ibiyoba badandaza ku masahani igisagara ca Bujumbura ku mabisi ubwo rero aca gukora iyo abandi bari munsi we nabo barakomeza bariga ubwo bico gihe rero ubuzima burahinduka yaronka inyungu y'amajana 200 amajana 5 tukaronka utwo turya muri yanzu muri babana mbese bityo batangira ubuzima burahinduka aho tugiye ubuzima bukomeye kuronka wene guharana byari ibintu bikomeye uzaba utugenda neza omwe twagati tuyasire yuko Europa yo yari ku munsi yoyo itozi naboneka arabikora umwaka ugira kabiri manejeje y'amashuri za ndoto nari ifise zo kuzoba umuntu w'igihangane yize amashuri n'ibindi bikomeye bica icyo gihe mu mwaka nababwiye abari ngaho ibindi naciye ndwara ibintu baje kubutumwa bwiza ku ishuri wacaho niga Igitega umukozi w'Imana w'icyo gitwa David Laruse Vivante aza kubutumwa bwiza Igitega batubwira amajambo y'Imana je nagiye mu ntumbero yo kubisuzugura nagiye mu ntumbero yo kubisuzugura umusore ageze imyaka 17 ariko araheza segonderi y'abandi tekinike yanje n'umenga ibintu byo muri kaminuza bikomeye abantu bize iby'Imana ibijuru n'abantu batagira ubwenge bakorose niko twagira tugenda rero n'abandi twari kumwe tugiye kuza gutera akajagari bo baririmba indirimbo z'Imana batazi Imana ubu twege natwe icyo twakora bari kuja kubisuzugura no gutanga umuziki turi mu mubiri abandi bariko barinjira mu mubiri twe twaje kubisuzugura icyo gihe baduhejeje badutubibire duto bambaye akabibire ya Legedeon bwa muri utwaga mutora cyane bwo mu Faransa bakampaye ndakajyana ngiye kubyama ndakukurura ndagasomye ngo ahantu yitwa muri Galatia 6:7 ngo ubiba mu buryo bw'umubiri azokwibura kubora k'umubiri ubiba mu buryo bw'impemu azokwimbura muri mpemu ubugingo budashira twame dukora ibyiza ntiducoro nitutarambirwa tuzo kwimbura ijambo niryo naciye nabi so rica yinjira mu bwenge bwanjye rimera nk'iradiyo yavuga amasaha 8:28 ku buryo nawe ashaka kugerageza kwizimya ntiryazima njyanye nararyumva nipfutse ndaryumva nagende ijambo yomba ngo cyangwa n'ikibwiradiyo mu buzima bwanjye wumva ikibwiradiyo ivuga ugomba gusinzira ntihagarare ufite aho ugabanya volume cyangwa uyimanure ntajyamo hivuga bikanga naramaze hafi kugira ngo amezi nk'abiri angahe
ntashobora gusinzira haragira igihe mbera ntugomba gusara ko iryo jambo ntiryashobora kuzima Imana yashaka ko bwizwa iryo jambo ryagiye guhagarara kuzima ariko umunsi umwe ndi muri vakansi naheze amashuri ngiye ahantu ngira ngende hari abakizwa basenga nibahamagara abaza kwihana baraza kumusenga nibahasengera bica bihe nicyo nijanye nyine ku rusengero rwikorane nk'uko mbinjira batari kuvuga ijambo ry'Imana nimubwire hahandi abakizwa musengera abarwayi niho nshaka bahamagaye abihana ninjye nabaye uwa mbere gushika imbere basenze nagiye kumva ikintu kimeze gisohotse muri jewe gisohotse nzamva nditegevya mbaye neza numva ndivutse rya jambo ritari lazima See